la bienvenue mwese tubifurije kaze mu buryo la bénédiction du Seigneur. bwa bene data, twifurije umugisha umwami. Paroles que nous entendons Ijambo turiko turumva n'indirimbo ont été chantées, zaririmbwe nous vont au cœur. zidushika mu Je mutima. crois que Dieu Ndizera yuko Imana veut continuer à parler avec nous. igomba kubandanya kuvugana Et natwe. ça n'a pas besoin toujours Ntidukeneye ko iminsi yose dufatanywa n'inkomezi zo mu isi. avoir lieu Birashoboka nako ko vyoba comme un père, comme le nk'uko Seigneur umwami wacu faisait autrefois. Il a lu yabikoze kera, yasomye muri Yesaya hanyuma aca ariyicarira, et des paroles précieuses. amajambo y'igiciro aca arasohoka mu kanwa kiwe. C'était pas la voix forte. Ntiryari ijwi rikomeye cane, C'est pas ça qui était important, mais ivyo sivyo vyari bihambaye, ariko ijambo ryavuye mu kanwa kiwe entrer dans le cœur des êtres. ryinjiye mu mitima y'abantu. J'ai encore nous lever pour Nagomba ko dusubira guhaguruka twese hamwe dusenge. Père céleste. Data wo mu ijuru, ndagushimiye n'umutima wanje wose En ce jour, kuri uno munsi. ce n'est pas seulement un rappel Si gusa ukwibuka à ce que tu as fait autrefois, ibyo wakoze kera mais rimwe, de ce savoir merveilleux, ariko no kumenya ikintu ciza cane ça a eu lieu aussi. ko ivyo vyabaye muri twebwe kandi vyabanye natwe. Et nous avons eu la grâce de t'expérimenter personnellement. Twagize ubuntu bwo kugira umwimenyerezo nawe, waraturondeye uratutora, Tu nous as rachetés, waraducunguye, affranchis, délivrés. waratubohoye, watugize abidegenza, turi abawe mwami. Extérieurement, Tuboneka mu buryo bw'inyuma tu es fatigué, turarushe, mais intérieurement, fort. turaremerewe, ariko mu buryo bw'imbere turakomejwe cyane kandi twubatswe ku rutare mwami. Uno munsi mu buryo budasanzwe Parmi nous, ube hagati yacu, au kandi milieu de nous, ube hagati yacu, ube muri twebwe. que en nos yeux spirituels, Amaso yacu y'imwemu que toutes ces grandes choses que tu as faites n'ivyo bintu byose wabonye devant nous et que nous bice voient wakoze bice imbere yacu tubibona, uduhe imitima ishima yuzuye urukundo rwawe na mwemu wawe yera. O mwami, tu nous accordes ce privilège utugirire ayo mahigwe en ce temps muri kino gihe, dushobore kubwira ubwoko bwawe ubwo wacunguye, utubuzanire ijambo ryawe. que cela ait lieu dans la crainte Ivyo bibe mu et dans gutinya la sainteté no mu kwera, comme cela est digne de toi, nk'uko bikubereye mwami. que tu puisses détendre tes Ushobore bras, kurambura sur nous, ibiganza byawe duhezagire, laisser luire ta face sur nous, wemere ubwiza bwawe bwo mu nyonga hawe budutemberemwo, mahoro yawe n'imigisha yawe. passer à Ibyabaye igorogota dans notre vie, mu buzima bwacu cela puisse s'appliquer, bishobore gusohoza, bibe igifadika, utugire ibyabona bizima, iby'amarushwa yawe, gupfa kwawe no kuzuka kwawe. que nous puissions Dushobore kuba ibimenyamenya by'ibyo wakoze, ugusohora. O mwami, te louons turagushima et nous t'adorons kandi turagusenga. Haleluya, à ton merveilleux izina ryawe ryera. Amen. Amen, amen. Je dis, Urabereye, urabereye. tu es digne, Urabereye, tu es digne urabereye. de recevoir Urabereye kwakira ubwiza, honneur, louange. ivyubahiro n'amashimwe no gusengwa. Tu es digne Urabereye.
Amen. amen amen. Nous nous asseyons. Je voudrais ce soir lire plusieurs écritures. kuno mugoroba nagomba Et gusoma ces écritures ibyanditswe byera byinshi byo mu byanditswe mu ijambo ry'Imana kandi ngo à ce que le Seigneur a et voulu cela, à ce que le dushobore Seigneur a fait. gufatana n'ibyo umwami yakoze. Et vous savez peut-être murazi kumbure que nous tous nous rappelons au 2 avril twese turibuka itariki zibiri z'ukwezi kwa kane 1962. Je ndabyibuka mfise n'amashimwe imbere y'Imana yacu qui fait toutes choses, ikora byose nk'uko ingingo zayo zimeze, mais que ne nous laisse pas sans prendre part. kandi ntitureka tutagira umugabane ngo tube abantu barorera, ariko natwe yatugishizemo turi umugabane, turi igice c'umugambi w'Imana, Des saints, mu mugambi wayo w'agakiza. dans la parole Mu d'introduction, ijambo ry'intangamarara twamaze et nous gusoma avons entendu kandi twumvise, car vous avez besoin de kuko persévérance, mukeneye kwihangana afin qu'après avoir kugira ngo accompli la mumaze volonté gukora ibyo Imana igomba qui vous a été promis. muronke ibyasezeranywe. Si nous allons tout de suite dans quand nous allons tout de suite dans Deutéronome, tugiye mu gusubira mu byagezwe no muri Yosuwa, turabona yuko Imana mu minsi ya Mose yari yaratanze amasezerano, maze hanyuma ikirayasohoza mu minsi ya Yosuwa. Hano il est écrit haranditse après, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. kugira ngo mumaze gukora ibyo Imana igomba muronke ibyasezeranywe. Remarquez cela, Murahabineze ibyo bifise isano no kugaruka k'umwami, ni mu mvugo yo kugaruka k'umwami. encore Mu Baheburayo 10 ngo hasigaye agahe gato, akanya gato, utegerezwa kuza azoza nta voilà kabuza. le contexte. Ngiyo rero imvugo, Il ne tardera pas ntazoteba, et il ne se fera pas attendre. ntazoteba mu Il kidazi. semble que l'Esprit de Dieu Ibi womenga muhemu w'Imana kera a laissé, a dicté cette écriture du Ye- verset 36 yara- pour notre temps aujourd'hui. yavuze kino canditswe ku bw'iwacu ku mpera. Ibi nibyo byiza mu ijambo ry'Imana, Le dessein ko umugambi wose w'agakiza w'Imana yacu uhereye ku ntango gushika ku mpera bimaze kwandikwa. Abahanuzi les apôtres n'intumwa ont poussé par l'Esprit de Dieu. basunitswe na muhemu w'Imana baravuze, barandika, On aurait pu dire kandi twashoboye kuvuga où sont les ngo choses mbega dont vous avez parlé, ibyo mwavuze biri hehe, vous avez prêché, ibyo mwavuze ko ubutumwa bwiza, ibyo mwavugishijwe, ibyo mwatangaje, et où sont leurs Bi- accomplissements. ugusohora kwabyo, ibyo bintu byose biri hehe. Kumbure hariho n'abantu bashoboye kunegura mu binjana byaheze, barasoma bino byete bakiyumvira bati Pawulo, Petero, Vous les apôtres, mwebwe intumwa, vous avez dans vos jours mu déjà minsi yanyu kera mwari murindiriye ukugaruka k'umwami, mwarateterewe. Oya, ils l'ont attendu bararindiriye, et tous les croyants kandi abizera bose gushika uno munsi ont avec désir dans leur n'inyota mu mitima yabo, mu bihe byabo bagumye barindiriye kugaruka k'umwami, le verront. kandi bazomukubona, Ça n'a pas encore eu lieu. kuko ntibiraba. Ils n'ont pas attendu en vain. Ntibarindiriye ubusa. Si le retour du Seigneur Nimba ukugaruka k'umwami iyo kubaho mu et gihe qu'ils avaient été bakaba barateterewe, alors les critiques aho rero abanegura auraient même eu des munitions pour leur fusil pour tirer. bari kuba bafise n'inkoho bakabarasa. Ariko Ceux qui nous ont précédés abantu bose batwitangiye imbere, abizera batwitangiye imbere, bararindiriye ukugaruka k'ubwiza k'umwami wacu Yesu et nous Kristo. allons ainsi Kandi ensemble natwe rencontrer le Seigneur. hamwe nabo tuzoja guhura n'umwami mu bicu, bose mu gihe c'ubuntu, bose hamwe bazohura n'umwami, kuko
encore un peu ngo hasigaye agahe gato de temps. Verset 37. hasigaye agahe gato umurongo wa mirongo Celui qui itatu doit n'indwi venir viendra. utegerezwa kuza azoza Et il ne tardera. kandi ntazoteba. Il n'y a pas eu une autre génération. nta rundi runganwe rwigeze rubaho Cette parole aho aya majambo était vraie comme yari ay'ukuri nk'uko ari ay'ukuri mu misi iwacu, un peu, kuko hasigaye igihe gito cyane celui qui doit venir. kandi ugira aze azoza ntazoteba. Mais de lui, il est écrit dans Actes des Apôtres, ariko kuri we handitswe mu byakozwe n'intumwa igice cya gatatu, ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 21, que le ciel doit ko recevoir ijuru rigomba kumugumya gushika mu gihe cyo gusubizwaho ibintu byose neza, anciennement ibyo Imana yavuze kera ikoresheje akanwa k'abahanuzi bayo kera. ubwa mbere birakwiye yuko rétabli hagarukanwa hagororwa ibyo Imana byose avait parlé anciennement par la yatangaje kera n'akanwa k'abahanuzi bayo kera. et ça maintenant ibyo rero dans le ubu temps turi mu gihe du rétablissement cyo gusubizaho de les choses ibintu byose Dieu avait parlé ibyo Imana dans yavuze la bouche de ses saints ikoresheje akanwa k'abahanuzi baranabyanditse. ubu rero twagiriwe ubuntu bwo kugira umugabane wuzuye muri ibyo bintu. nagomba gusoma muri Petero wa kabiri le premier chapitre igice cya mbere à partir du verset guhera ku murongo wa 16, peut-être ça, le verset kumbure 15. umurongo wa 15. Ici l'apôtre hano intumwa irandika, Petero wa mbere mais igice je cya souhaite 16. qu'après mon départ ariko vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas ariko nzogira umwete kugira ngo ninamara gutaha muzoshobore kwama mwibuka ivyo, connaître la puissance et kuko tutakurikiye imigani yaremwe n'akenge, hamwe twabamenyesha ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo no kuzoza kwiwe. ariko nuko twiboneye n'amaso yacu icubahiro ciwe gihambaye. était un témoin Petero yari icabona oculaire avec ciboneye les gens hamwe na Yakobo na Yohana kuri wa musozi wo guhindurirwako, igihe inkingi y'ubwiza idasanzwe ya ndengakamere yamanuka, maze Yesu Kristo imbere yabo aca yambikwa ubwiza, arahinduka mu maso hiwe haca ibibatsi nk'izuba, impuzu yiwe yera nka sheregi, tel que Jean nk'uko Yohana mu nyuma ku kizinga cy'i Patimo yabonye umwami, uko niko Petero, Yakobo na Yohana déjà vu bamaze kumubona la transfiguration. ku musozi wo guhindurirwako. Bari ibyabona Oculaire et iris, byiboneye n'amaso n'amatwi bariyumvira merveilleuse gloire de Dieu. burya bwiza bw'Imana buhambaye. Umwami wacu Yesu Kristo yabwiye abigishwa biwe, arababwira ati Vous êtes mes témoins. muri byabona Seulement celui qui a vu ni gusa uwabonye ikintu peut en niwe ashobora kuba icabona cy'ico kintu, niwe ashobora kugishingira intahe. Nihashimwe Imana kubwo ibyabona byabonye n'amaso bikiyumvira n'amatwi, byashoboye kudushikiriza ibintu byose byabonye n'ibyo bumvise, baritumenyesheje la parole de la vie. mu ijambo ry'ubugingo, Ils ont touché. iryo bakorakoye n'iminwe yabo. Mais bien aimés, Bakunda, c'était pas des hommes ntibari abantu qui ont laissé leur fantaisie. baretse amafyeri yabo ngo bigende uko, oya, bari abantu bahamagawe n'Imana, bagenewe ibango
ry'ubutumwa bwiza n'abantu mu nyuma bashinze intahe nibo bateza gushinga intahe y'ibyo babonye n'ibyo bumvise cyo kimwe turabisoma n'ibyo mu byahishe Yohana mu gice cya mbere. Yohana yategerezwa gushinga intahe y'ibyo yabonye byose n'ibyo yumvise, maze hanyuma acarandika yandikira amashengero indwi. Nihashimwe Imana ko byanditswe. Kandi iyo twiyumviye yuko Yohana ku kizinga cy'Ipatimo yari yataweho bamushibuye, uko biri kose hariho intumbero y'Imana yemeye yuko ibigenda gutyo. Bamuca muri ino si, bamucira urubanza. Leta yiwe y'isi yamuciye urubanza, ariko yari afatanije n'Imana, bamutwara hariya muri irya zinga rya Patimo. hariho intumbero runaka. Yohana yari kwidoga akavuga ati, mwami, je nakubera umwizigirwa, naragukoreye, kubera iki wemeye ko biba, kubera iki wemeye ko mbabazwa ibi byose? Ariko ibyo byabaye kubw'intumbero ikomeye cyane. Petero hano yashobora kwandika, aravuga kuko si mu gukurikira imigani ariko kuko tutakurikiye imigani yaremwe n'akenge. Petero wa mbere kabiri igice cya mbere 16. Natwe ntitwakurikiye imigani y'akenge k'abantu, ariko twumvise ubutumwa bwo mu kanwa k'umuntu w'Imana, uwari cyabona kiboneye kirumvira n'amatwi, yashobora kwemeza yuko Imana nayo yashingiye intahe ijambo yatwaye. Imana yarayishingiye intahe. Hano haranditswe ariko nuko twiboneye n'amaso yacu icubahiro ciwe gihambaye. Twe ntitwabonye n'amaso, ariko twarumvise intahe y'ababaye ibyabona n'amaso yabo, barabivuze, barabyandika. Uno munsi iyo ntahe kuri twebwe ni nzima, ni y'ubwiza, turayizera nk'uko natwe ubwacu ari nk'uko twari duhagaze kuri ujya musozi wo guhindurirwako, turabyizera nk'uko twoba twarabyiboneye ubw'iwacu. Iyo niyo ntahe. Intahe nico yakoze muri twebwe, mpemu w'Imana muri twebwe yashoboye guha ubuzima ijambo, ikiba muri twebwe igifadika nk'uko twari kujya musozi wo guhindurirwako. Ni ku murongo wa 20. Ijya mbere mukwiye kumenya ni uko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu byanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu abyigombeye. Ni Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 20. Iyo dusomye umurongo tuwufatanije n'uwundi, hamwe haranditswe ngo twabamenyesheje ububasha no kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Twaravuze ubutumwa bwiza bw'ubushobozi bwo kugaruka ku mwami Yesu Kristo. Ahandi mu wundi murongo handitswe ngo nta jambo ry'ubuvugishwa ryemera ko umuntu asobanura uko abyigombeye. Agomba gusobanura uko. Nta na rimwe mwene data Branham yasobanuye ibyanditswe, ariko kubwo guhishurirwa na mpwemu yera yashize ku giterwa kw'amatara insobanuro y'ijambo. Biratandukanye cyane kugira ibyiyumviro ku majambo n'umuntu asobanura, hakaba n'undi ahabwa uguhishurirwa akerekana insobanuro y'ibyanditswe akayihereza abana b'Imana. Mbega turonka iki? Insobanuro canke uguhishurirwa insobanuro y'ivyanditswe kugira ngo dushobore gutahura ijambo ry'Imana. Birakwiye kuronka
uguhishurirwa. Itandukaniro ngiri, abanyabwenge b'ibyanditswe bose basobanura uko bigombe, ariko Yohana we yari afise uguhishurirwa ijambo ry'Imana no kugomba kw'Imana. Mu gihe cacu abanyabwenge n'ubu barasobanura uko bigombeye ijambo, ariko umuhanuzi watumwe n'Imana mu rungano rw'iwacu ni kubwo guhishurirwa n'Imana niho yakiriye isobanuro y'ijambo ry'Imana, ashobora kurishikiriza ubwoko bw'Imana. Kumbure turashobora muri kino gihe ntidushobora gupimanya itandukanye, ariko gushika mu rugezo rumwe ndashobora kubereka itandukaniro hagati y'isobanuro z'abantu no guhishurwa kw'Imana n'isobanuro y'ivyanditswe. Ndashobora kubereka itandukaniro aho riri. Twebwe nk'abantu mu nyonga y'Imana turaterana, ntiduterana ngo twumve isobanuro z'abantu, ariko kubwo guhishurirwa twumve isobanuro y'ijambo ry'Imana. Ubuvugishwa bwa Bibiliya bufatanije neza neza no kugaruka k'Umwami. Twese hamwe dushobore kwakira uko guhishurwa, apana isobanuro z'umuntu, ariko isobanuro y'Imana kubwo guhishurwa kuvuye kuri mpwemu ye. Gusobanura benshi barabishoboye, mbere bose bagerageje barashobora gusobanura, ariko guhishura ijambo ni gusa n'Imana ishobora kubikora, kandi ijambo ryaza ku muhanuzi. Uko niko ibyo byabaye no mu gihe mu rungano rw'iwacu ijambo ryaje ku muhanuzi. Mu gusubira mu byagezwe ku mpera mu ibyabaye mu bwoko bw'Abisirayeli, hano mu gusubira mu byagezwe igice cya 33 ndasoma mpereye ku murongo wa 3. Gusubira mu byagezwe 33. Oui, il aime les peuples. Oui, il entoure d'amour les tribus en amant. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ni by'ukuri arakunda amahanga, abera biwe bose bari mu kuboko kwiwe, bicaye hambavu y'ibirenge vyiwe. Umuntu wese yumva amajambo yiwe. Amen. Amen. Et ça, nous avons souvent le verset 3 de Deutéronome 30. Umurongo wa 3 kenshi muri gushyira mu byagezwe 33 turakunze kumenya ko Umwami arongora abera biwe neza. Iyo ni Zaburi. Ariko hano hari ikintu gihambaye, icyo tumenyeshejwe, icyo tubwiwe. Abera biwe bose bari mu kuboko kwiwe. Amen. Ibi kandi si byose. Twoshobora kugenda mu byahishuwe Yohana igice ca mbere mirongo 2 ya nyuma mu gice ca mbere, aho haranditswe ngo inyenyeri 7 wabonye ziri mu kiganza canje c'iburyo ni abamarayika 7 b'amashengero. Abo bose inyenyeri 7 ni abamarayika b'amashengero. Ibiterekwa kw'amatara ni amashengero 7. Nuko niko mu kanwa ka Musa yavuze ibi mu buryo bw'ubuvugishwa, abibwira ubwoko bwa Isirayeli, atari gusa intumwa. Ibiterekwa kw'amatara n'ishengero bari mu kiganza ciwe. Bakundwa, mu isezerano rya kera ubwoko bwa Isirayeli yari igitutu c'ishengero ryo mu isezerano rishasha. Mu rukundo rwinshi, mu rukundo abera biwe bose bari mu kuboko kwiwe.
ni iby'ukuri il arakunda laisse amahanga se tenir à ses pieds. bicaye hambavu y'ibirenge byiwe Leur umuntu wese yumva amajambo yiwe amen haleluya par Moïse Amen. qui avait été mandaté par musa yari yatumwe n'imana nk'umuhanuzi ahumekewe na mpwemu yera la parole qu'il avait donnée à Moïse. ijambo yahaye musa ni iri Que cyasobanura Moïse avait à dire. si ibyo musa yagomba kuvuga ariko ibyo imana ikoresheje umunwa wa musa yari igomba kuvuga Comme c'est glorieux ici. ese ingene ari byiza hano haranditswe Afin que chacun, pas quelques-uns seulement, kugira ngo umuntu wese si babiri cyangwa batatu oya que chacun, kugira ngo umuntu wese abo bose premier guhera ku wa mbere qu'au dernier, gushika ku wa nyuma puisse entendre et bashobore recevoir kumva kandi bakire amajambo la y'imana même chose. no munsi nico kimwe Dieu amen n'a jamais changé. imana ntirahindura En tant que son twebwe nk'ubwoko bwiwe les saints, turi abera biwe bera turi mu kiganza ciwe turi mu kiganza intumwa ziri mu kiganza ziwe nibo yavugishije kandi abo bose bari mu ishengero bari mu bwoko bw'imana aussi nabo bafise umugabane à la parole de Dieu. mu ijambo ry'imana bararyakira bakira uku ni kuhoraho agize atari gusa abantu bamwe ariko umwe wese arafise ikintu hajya mu ijambo ry'imana mukundwa bugingo ibi ubyumva uno munsi atari gusa bamwe bamwe ariko umuntu wese muri twebwe atawukuyemo wewe na jewe dufata ibitu bigumye n'amajambo mazima muri kino gihe afise ububasha mbe twatahuye bino Autrefois, kera le Seigneur mwami parlait yaravuze avant imbere y'uko ubwoko bwo muri isirayeli by'ukuri traverse bujabuka yorudani pays mu de gihugu la promesse. c'isezerano À l'époque, muri icyo gihe le Seigneur, umwami par des paroles prophétiques, kubwo amajambo y'ubuvugishwa kubwo ubukozi bwa musa umwami yari yarahishuye yego couronnement de tout kari agasongero k'ubukozi bwose bwa musa aho rero dans la parole, mu ijambo ry'ubuvugishwa il pouvait dire à chaque yashobora kubwira umuryango wose icyo imana yagomba kubabwira et cela kandi ibyo nabyo former la fin byaciye biba impera y'ubukozi bwiwe hano aravuga dans le même chapitre, muri kino kigabane nyene verset 29. umurongo wa 29 Que tu es heureux, Israël, yemwe bisirayeli murahiriwe n'ihanga ki riwanye namwe bouclier kuba ihanga et l'épée ryarokowe n'uhoraho ta ari we nkinzo ibakingira ikabakiza ari we nkota ibubahiriza abansi banyu bazoza et tu baba fouleras leur bazoza babakomere ibobo namwe muzosiribanga ibitabo byabo la parole batavye ku mpinga est z'imisozi une épée à ijambo niwe nkota yawe inkota ni ijambo ni inkota niwe mucunguzi wawe niwe mucunguzi wanje niwe nkota yawe niyo nkota yanje naryo ni ijambo ry'imana ku ntango hari ijambo kandi ijambo ryari iruhande y'imana ijambo Dieu. ryari imana Ici, hano au peuple d'Israël, il est dit ubwoko bw'isirayeli burabwirwa que tu es heureux, Israël. yemwe bisirayeli murahiriwe Qui est comme toi. ni ihanga ki rihwanye namwe kuba ihanga ryarokowe n'uhoraho Qui es-tu et qui urinde cyangwa jewe ndinde sont le peuple turi ubwoko bw'imana bwakijijwe n'uhoraho bwacunguwe n'uhoraho bwacunguwe ku musaraba igorogota aujourd'hui. uno Le munsi Seigneur umwami veut nous dire, aragomba kutubwira comprenez
nimutahure yuko Votre position est encore plus grande. urufatiro rwanyu ruri hejuru cyane, ruri hejuru gusumba ubw'ubwoko bwa Isirayeli. L'Église Ishengero ryo mu isezerano rishasha est le corps niwo mubiri w'umwami, et Christ kandi est Kristo la tête. niwe mutwe, niwe mutwe. Promesses Amasezerano yanditswe hano sont valables et ni ay'igiciro n'uno munsi, de poids. afise uburemere bwinshi cyane. Le bouclier qui te secourt et l'épée niwe nkinzo ibakingira ikabakiza, ariwe nkota ibubahiriza. abansi banyu bazoza babakomere ibobo. Mbega byari biki kera Imana yakijije ubwoko bwayo, ses saints abera biwe bose dans sa bari mu kiganza ciwe, les a conduits sur son chemin. yarabarongoye mu nzira Et pour yiwe, chacun, maze umwe wese il les a tenus à ses pieds. yicaye ku birenge byiwe. Umwe wese yagomba kwakira ijambo ry'ubuvugishwa. Hanyuma haranditswe ngo urahiriwe Isirayeli, ni irihe hanga rimeze nkawe, bakundwa bene data na bashiki banjye, mwebwe shengero ry'Imana nzima. Ninde ameze nkamwe? Ninde ameze nkawe? Mbega niki cogeranywa n'ubwoko bw'Imana? Ni igiki cogeranywa n'ubwoko bw'Imana? Ni ku bwacu umwami yaje akagenda akariha ikiguzi i Golgota. Mbere kera mu isezerano rya kera hari handitswe ngo n'abakorongoshoye mu kiganza cawe canje murahabanje. Kandi hamwe n'ibi ntituri mu kiganza ciwe gusa, ariko afise amajambo y'ubuvugishwa ku bwoko bwiwe nk'uko byanditswe mu gushyira mu byagezwe. Ngiyi rero itandukaniro y'utudini n'ishengero ry'Imana nzima. Abandi baracokora bakavuga ngo ego bariko barakurikira umuntu. Twe turazi ico twakiriye, ubwoko bwakijijwe n'Uhoraho, amen, n'amaraso y'umwagazi. Bahamagawe ngo basohoke bave muri Babuloni, bave mu rwijiji, amen, kugira ngo twakire amajambo y'ubuvugishwa ya kino gihe turimo tuyizeye. Bakiriye ijambo ryawe. Muri Yosuwa mu gice ca mbere haranditse ku murongo wa 3, Yosuwa igice ca mbere umurongo wa 3, ahantu hose muzokandagiza ibirenge ndabahaye nk'uko nabibariye Musa. Hanyuma yagabuye igihugu aragitanga, ashiraho imbibe z'imiryango. Musa yari yarose amasezerano arayaha ubwoko bw'Imana. Umuntu wese muri uwo muryango yarakiriye isezerano ry'Imana. Umuryango wose wakira ijambo ry'ubuvugishwa, akarimbi, aho bateza kugeza akarimbi. Bakundwa bene data n'abashiki banjye, n'ishengero rifise ijambo ry'ubuvugishwa muri kino gihe. Natwe twarumvise amajambo y'ubuvugishwa atwerekeye. Nubwo biri uko, hano ku murongo wa 6 haravugwa muri Yosuwa gice ca mbere, shikama ushire amanga, kuko ari wewe uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha. Shikama ushire amanga. Umurongo w'indwi. Mbega ingene twavuze ngo byari kuba ari byiza kuri Yosuwa iyo Musa, umuntu akuze w'umutama n'inkoni yiwe ikiri mu minwe, yaba yari harya, maze ku buryo yari cagenda kuri we akavugana nawe. Yosuwa yari kuvugana na Musa
soutien serait oh ese ingene yaba afise ikintu kimushigikiye yosuwa ariko musa a été pris. yari yatahutse Il n'avait plus le droit. Il avait le droit de regarder dans le pays de la promesse. yashoboye kuronka uburenganzira bwo kureba gusa mu kiyaga mu gihugu ariko ntiyarose uburenganzira bwo kujabuka yosuwa rero yari wenyene yasigaye wenyene Jusqu'à là, gushika hariya il pouvait regarder yashobora kuraba et rendre témoignage, agashinga intahe témoin de ce que akaba Dieu a fait. intahe y'ibyo Imana yari yakoze ariko Dès lors, guhera ico gihe la responsabilité, ububasha bwari kuri yosuwa je le répète encore une fois, ndabisubiyemo kandi yesu ingene kangahe yashobora kwibaza ati oh mana iyo musa yaba yari yagumye avec nous, hamwe natwe j'aurais bien voulu faire nari nifuje yuko ibintu byose unziga ko nubikora ariko umwami adresser des paroles yari d'encouragement. yamubwiye amajambo yo kumutera intege ati ntushikame ushire amanga rimwe na rimwe Les de Dieu, turabona ko umenga abakozi b'Imana n'est-ce pas, peuvent barashobora des arbres guca ibiti byinshi sous leur contrôle. barafise ibintu byose barabiraba neza barakomeye Homme de Dieu a umuntu w'Imana akaza imbere y'abantu b'Imana ariko ahinda agashitsi nk'uko Pawulo abivuga été appelé par nta n'umwe yahamagawe n'Imana qui aurait apparu yari kuza avec sa propre assurance et afise ubushizi bw'amanga bwiwe n'inkomezi ziwe oya mu runganwe rwose mu bihe byose nous savons que nous allons devoir rendre turazi yuko ibintu byose en tout ce que nous faisons et disons. Moi, j'ai pensé, tuzobizana imbere y'Imana kangahe nagumye nibaza nti mwami byari kuba byiza yaba umuhanuzi umukozi wawe William Marion Branham je vais encore, yaba akiriho n'est-ce pas, vous aurez bien voulu aussi le voir. nanjye namwese mwokwifuje kumubona birumvikana ariko Imana isubira ku bahanuzi bayo Continue avec son peuple, ariko ikabandanya n'ubwoko bwayo mais le peuple ariko avec lequel ubwoko ibandanyana nabwo se tient sous les buba buri munsi y'amajambo y'ubuvugishwa munsi y'amasezerano Imana yatanze amen comprenons mbega turatahura uko kuroranya comme ça si gusa gutya une annonce ugutangaza muri rusange oya ni amasezerano Imana yatanze atari gusa amajambo bakiriye yari amasezerano kandi umuryango wose la promesse de Dieu. wari munsi y'isezerano ryawo nico kimwe amashengero ndwi yandikiwe ivyete indwi ibihe indwi by'amashengero nk'uko twabisomye ishengero ryose riri munsi y'ijambo ry'ubuvugishwa mu runganwe rwaryo ishengero ryose ryari ryakiriye intumwa n'ubutumwa mu gihe cabo tubayeho rero ku mpera y'iminsi aho Va vers sa fin. ibintu byose biriko biragenda ku mpera Et le dernier dimanche, wa mungu wa nyuma iziriki nabivuze ko le dernier écrit icete ca nyuma présente le Seigneur en tant que le ressuscité, cerekana umwami nk'uwazutse tant que le Amen. nka amen Ainsi dit, uku voici ce que niko dit uhoraho Amen. agize ngo witwa amen Apocalypse 3, verset ibyashiwe Yohana 3:14 ce que atari gusa ico amen ashobora kuvuga Amen. si uwo ari wese agomba kuvuga amina Le dire. amen abantu bose barashobora kubivuga ariko wewe ni amen Le troisième, si wa kabiri cyangwa uwa gatatu cyangwa oya est ni lui-même. we ubwiwe ni Premier dans Genèse 23, si mu wa mbere wa kabiri oya ni mu rungano rwa nyuma niho ashobora kuvuga ngo uku niko abwize uwitwa amen si mu rungano rwa kabiri cyangwa gatatu ni mu rungano rwa nyuma niho ari amina niho ari uguheza ni uguheraheza ni ugutunganya muri we niho byose bibona impera yaba twashobora gutahura ibyo bisobanura we yitwa amina ngo
ngo nibibe nk'uko nyene singe n'ijambo ry'Imana ritunganye si gusa byanditswe ngo mu ishengero ry'indwi ko ari amina, mu mashengero yandi yerekana ko ari uwa mbere nk'uwa nyuma nk'umwana w'Imana urashobora gusoma ingene yivuze mu rundi rungano, ariko mucete umumarayika w'i Lawodikiya ngo raba ico avuze uwitwa amen. Amina bisobanura ngo uku ntibimere nk'uko nyene, ibyo ntibibe gutyo nyene. Muri we hari intango, muri we hari uguheraheza. Mu rungano rwa nyuma, mu cete ca nyuma atwiyereka twebwe nk'uzorangiza vyose. Twagiriwe ubuntu bwo kubaho muri uno munsi. Shikama gusa ushira amanga, ni wewe uzojabukana ubwoko mu gihugu n'abasezeraniye ba sogokuruza. Kora gusa, ukore gusa bihuye n'ibyagezwe nk'uko nabanye ni Yosuwa wa mbere umurongo w'indwi turasoma umurongo wa 11. Ati nimugende munyurangane aho mushagaje, mubarire abantu muti nimurondere impamba, kuko mu minsi 3 muzojabuka ku rujya ruzi Yorodani. Namaze kubwivuga kuri aya majambo ndabivuga kuvyerekeranye n'igikorwa c'Imana muri no minsi yanyu. Itariki 2 z'ukwezi kwa 4 mu 62. Sinari nzi neza amajambo ko yari yanditswe ahantu nk'aha. Nanje sinari nzi n'insobanuro y'ibyo nahawe nk'igikorwa, ariko kera umwami yaravuze nimwitegurire impamba. Mwese mwarasomye intahe ibyo byabaye mwene data Branham akiri muzima. Mu buryo narose amahirwe, ndashimira Imana ko nagiye kumugendera nkaronka amahirwe yuko nashoboye kugenda hariya mu Leta Zunze za Amerika mu kanwa kiwe, ngashobora kuba narakiriye ikimenyamenya byabaye itariki 2 z'ukwezi kwa 4, kuko hano haranditswe ngo nimugende munyurangane aho mushagaje, mubarire abantu muti nimurondere impamba. Nari nabwiye ko hari hazoza inzara, byari bikwiye yuko ndonka isobanuro. Iyo turavye inyuma ibintu byose mu buryo bwiza byarasohoye. Mu gihe mwene data Branham kera yavuga ati mwene data Frank watahuye nabi ijambo ry'umwami. Si ibyo kurya by'umubiri, si inzara y'umubiri yo mu isi, ariko Imana izorunyika inzara bihuye n'ijambo y'ukumva ijambo ryiwe. Ibyo kurya mutegerezwa kubika ijambo ryahishuwe n'Imana muri kino gihe. Mbega ni nk'uko byari mu gihe cyo kwa Musa no muri gihe cya Yosuwa, niko no mu gihe cy'iwacu Imana yakoze ku buryo uko kwegeranya ibyo kurya bishoboka. Nk'uko nabivuze ubushize, Imana yaruguruye imiryango gushika ku mpera zine z'isi. Ubu rero neza neza hari ibihugu 80 ibyo maze kugenderamo kugira ngo jane buno butumwa bw'Imana yacu umwami muri kino gihe.
va révéler le ibihe bidashira nibyo bizokwerekana ivyamwa. Amen. Ndashobora kubahuka nkavuga namwe vous êtes muri le fruit ivyamwa de ce message divin. byabo n'ubutumwa bw'Imana muri kino gihe. Le Seigneur Umwami nous a parlé, yarababwiye, nous a appelé, yaraduhamagaye twebwe et nous twese, avons reconnu. kandi twaramenye Parole ko ijambo temps. muri kino gihe ryatuje ko. Ese ingene bihambaye Frères et sœurs, bakundwa bene data na bashiki banje, de cette réalité, de ne pas seulement dire nous sommes rachetés, iki kintu c'ukuri tuvuge gusa ngo twaracunguwe, ibyo amamiliyoni arabivuga, ariko se fait. bakaguma ngaho. Hariho abandi bavuga ngo twizera mpwemu yera, Il ariko rejette la parole. bagashibura ijambo ry'Imana. Ariko bakundwa, L'église ishengero mugeni se tient au pied du Seigneur, comme on a lu dans Deutéronome. ryicaye ku birenge by'umwami nk'uko twasomye Et mu gushyira mu byagezwe 33, rirarongorwa, ryakira amajambo y'Imana y'ubuvugishwa y'Imana. Aho niho haboneka itandukanye, kwicara ku birenge vyiwe ukakira ijambo ryiwe. Tworaba inyuma kuri Isaka. Isaka yari umwana w'isezerano. vu terresтрement, Mu buryo bw'umubiri bari bafise se umwe, les mêmes circonstances, mais baba mu bintu bimwe, ariko imbere y'amaso y'Imana hari itandukaniro, comme le ciel et la terre sont éloignés. kuko isi n'ijuru bitandukanye. Umwe Né en raison d'une promesse. yavutse ku bw'isezerano ry'Imana, En entrant dans ce monde, yinjiye muri ino si. il était Isaka déjà sous yari munsi en y'umugisha raison de la promesse ku bw'isezerano que Dieu Imana yari était yaratanze. l'enfant de la promesse. Yari umwana w'isezerano. Paul l'écrit aux Galatiens, Pawulo yandikira ab'Igalatiya ati, mwebwe bakundwa, comme Isaac, mwe muri nka Isaka, enfant, muri abana la promesse. b'amasezerano. Le peuple d'Israël Ubwoko bwo bwa Isirayeli a campé et Moïse ouvrait la bouche. Musa yarugurura umunwa, Imana ikavugana ikamuvugisha amajambo yashikira ku miryango 12 y'ubwoko bwa Isirayeli. Haleluya! Umuryango wose waronka ijambo ry'isezerano. Nico kimwe no mu gihe cy'iwacu, ntaco bitwaye umubwoko, ihanga, ururimi canke amakungu urimwo, aho tubaye ntaco bitwaye. La parole Ijambo ry'umwami rishikira umwe wese, kandi déterminée à qui appartient au peuple de Dieu. uri mu bwoko bw'Imana uwamenywe kera. Tuca twinjira mu kuruhuka mu nyonga z'umwami, twicara ku birenge vyiwe ngo twiyakirire ayo majambo y'amasezerano ayagenewe twebwe. Kandi Bibiliya yatubwira ko D'autant plus certain, la parole prophétique ijambo dufise, iryo dufise. Ibi Petero muri Petero wa kabiri, muri Petero wa kabiri igice ca mbere, mu gice ca mbere yaravyanditse, pas seulement atari gusa il était un témoin ko yari icabona ciboneye n'amaso n'amatwi, ariko Petero yarashimitse ku ijambo ry'ubuvugishwa. directement après. Neza neza amaze kuvuga ati, aho rero Nous vous avons fait connaître la puissance igihe twabatangariza ubushobozi bwo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo ku mpera 16, 19, ariko turafise ijambo ryavugishijwe, ryakomejwe kurushiriza, mugira neza ko murishira ku mutima. nous tenons pour d'autant plus certains, mes belles frères et sœurs, Bakundwa bene data, turarifise, ni iry'ukuri. Dutegerezwa kugira ijambo ry'ubuvugishwa. Ni mu ijambo ry'ubuvugishwa niho dufise amasezerano, niho impera y'ibihe ku ishengero biri. Tubyizere n'umutima wacu wose, tubyizera, tubitware. Ni iby'ukuri ijambo ry'ubuvugishwa, iryo dufise, iryo mugira neza kurishira ku mutima, comme à une lampe qui brille dans un ni nk'itara ryakira ahacuze umwiza, rigakesha ijoro. Mugabe ntiribe
ijambo ryasobanuwe kuko amahanga twiswe n'umwiza ariko kubwo guhishurirwa ijambo ry'umuvugisha mu gihe c'umugoroba umuco waratse natwe dufise uwo muco w'Imana waka wakira mu mwiza twarabonye waka uko niko gusohora uwo muco niwo tugomba kugenderamwo. Icya gatatu Petero yavuze ashimika hano ku murongo wa 20 ati ijya mbere mukwiye kumenya mu Kidage kuko murazi mwebwe ubwanyu yuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu byanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu avyigombe. Ibi nivyo tugomba kugabako tugabe ku murongo wa 19 isobanuro y'umuntu ishobora iyo umuntu ashobora gusobanura ntararonka guhishurwa kw'ijambo ry'Imana. Umuntu wese asobanura uko yigombe canke uwakira isobanuro y'umuntu ubwo uko ari babiri ubizana n'ubyakira bose ntibararonka ijambo rihishuwe ntibarakira aho rero ntibari mfise ijambo ry'ubuvugishwa. Iyo ntituba dufise ubuvugishwa iyo twakira isobanuro z'abantu mbega turashobora kumva neza ibi twebwe ntidushobora gutahura ibyo bintu ntidushobora kuba turiko turahitishamo mu mwiza hanyuma ngo dufate ibyanditswe ngaha turisobanura uko tugombye kiretse gusa ari ku bukozi bw'ubuvugishwa ubwo ijambo ry'Imana ryumvikanye hamwe naryo hakaba guhishurwa n'ivyumviro vy'Imana muri iryo jambo maze aho ndengana ntasobanura. Hari abandi kuri bo birateba cyane kandi bavuga buhoro buhoro. Oya wovuga buhoro kandi witonze uri karindira kugeza aho Imana ikora ikintu bisumba hako bikimaze icisobanuro z'abantu. Duteza kurindira mpaka Imana itange ibyo yasezeranye. Mbega turumva ico tugaba ko hano ugabe ijambo ry'Imana ni ry'ububasha sijwi ryanje ni ijambo ry'Imana. Musa yari umuntu yarungitswe n'Imana y'umuhanuzi gushika ku mpera yarongoye ubwoko bw'Imana. Ijambo ryabaye nk'intahe mu isanduku y'isezerano hanyuma amajambo y'ubuvugishwa ayari yari amajambo y'ubuvugishwa ukorera ubwoko bw'Imana bwashobora gutera imbere. Mbega bari kugenda gutata amasezerano ubwoko bwari kugenda gute butagira ijambo ry'ubuvugishwa? Bakundwa bene data n'abashiki banje dushobora kugenda gusa nk'ubwoko bwa Isirayeli iyo dufise ijambo ry'ubuvugishwa hagati yacu harimwo amasezerano y'Imana. Ijambo ry'Imana ryahishuwe. Ndashobora kongera ko dufise ibintu bibiri, turafise ijambo ry'ubuvugishwa kandi turafise n'amasezerano ari mu iryo jambo. Mbega twatahuye ivyo? Musa hanyuma yaciye yitahukira yashoboye kubona igihugu c'isezerano. Ibi ntimubigire ibintu by'umuntu. Imbere ko mwene data Branham atahuka nagize umwimenyerezo mwiza cyane yuko mwene data Branham yagize umwimenyerezo yaragiye muri paradizo abona ati bose bari imiyabaga. Aravuga ati bose baravuze ati mukundwa mwene data turanezeye ko waje hano. Mwene data Branham nawe yashoboye kubona mu gihugu arabona mu bwiza bw'Imana abona ubwiza bw'Imana maze hanyuma umwami yaciye amutahukana mu 65. Hamwe n'ivyo igikorwa cy'Imana cyari bwarangire. Imana ibandanya kugendana natwe
ijambo ryayo riri mu isanduku ry'isezerano, intahe yiwe, amajambo y'ubuvugishwa twarayakiriye. Amen. Elles sont pour nous une révélation. Kuri twebwe no guhishurwa kw'Imana. Tous ces saints Abera biwe bose bari mu kiganza ciwe. Nimumenye ko umwami arongora abera biwe mu buryo bwiza cyane. Nimumenye yuko là pour eux tous. kuri bo bose hari ijambo ry'ubuvugishwa kuri umwe wese muri bo. Imbere y'uko binjira mu gihugu cy'isezerano, haleluya, Une parole. ijambo ry'isezerano Pas quelque part. atari ahantu runaka muri kazoza, ariko ku mpera y'ubukozi bwa Musa. Cette parole Ayo de la majambo promesse y'isezerano était nécessaire yari akenewe pour que l'Église kugira ngo ishengero ait quelque chose rironke ikintu à laquelle ico rishobora attachée. Mais kumatana naryo. Bakundwa, nous avons entendu beaucoup de paroles tumaze kumva amajambo menshi y'Imana auxquelles nous pouvons nous attacher. ayo dushobora kumatana nayo. Pouvons Turashobora être pleins de confiance, kuba twuzuye être fortifiés et prendre ukwizigira, tukagira inkomezi, tugashira amanga, kuko Yesu Kristo umwami wacu niwe Arufa, niwe Omega, Il est niwe le Amen. Amina. Amen. Ni amina, ni amina, kuko muri we niho ibintu byose biri mu mugambi w'agakiza w'Imana, niho hari ugusohora kwabyo. Nous allons dans 2 Corinthiens chapitre Tugiye muri Korinto ba kabiri et 21. igice ca mbere 20:21 haranditswe Toutes les ngo promesses. amasezerano yose y'Imana ni muri we, niho ego na amina, nico gituma Que le ari muri we hari amina prononcé ivugwa pour la gloire de Dieu. kubw'ubwiza bw'Imana. Que l'Amen est prononcé Ni pour ku la gloire. bwacu amina ivugwa kubw'ubwiza bw'Imana. Ne peut rien faire. Nta kindi ishobora kuba no Rien, gukora. je dois Ntegerezwa guhagarika hano. Ndizera ko umwe wese yatahuye bino birahambaye. Ni kuri we, ni kuri muri we niho hari l'Amen. amen. Il est le Amen. Niwe amen, niwe amen. Mais sans le corps, Ata mubiri umutwe ntuba nous utunganye. sommes les membres. Natwe turi ingingo z'umubiri wiwe. C'est pourquoi encore Icyo l'Amen gituma par lui amina muri we ivugwa na twebwe. Nicyo gituma sommes natwe turongorwa na mpwemu yera uno munsi ngo dutere tujya imbere, kuko reçu les twarose amajambo y'ubuvugishwa yo mu kanwa kiwe, et nous les croyons kandi turayizeye n'umutima wacu wose et de toute notre âme. n'ubugingo bwacu bwose. C'est pour ça que nous comprenons Nicyo gituma dutahura igituma tudakeneye kubabara. que Dieu est Nk'uko Imana yari kumwe na Musa, uko niko il a été aussi yabanye avec Josué. na Mais la Yosuwa. colonne de feu n'était plus là. Ariko inkingi y'umuriro ntiyari ikiri hariya, ariko Imana yari kumwe n'ubwoko bwayo. Byari yarasezeranye byose yarabisohoye muri bo, hamwe nabo muri bo. Co kimwe niko bimeze muri ino minsi. Nous avons écouté la parole Twarumvise ijambo de ry'Imana, Dieu, les promesses, kandi pour ce amasezerano temps, muri nous kino l'avons gihe reçu, twarayakiriye, nous l'avons cru. twarayizeye, Et parce que nous l'avons fait, kandi kuko twabikoze nous serons récompensés. tuzoronka impera. Et avec cette parole, Hamwe n'iryo nous jambo pour terminer, ryo mu ntangamara kugira turangize, n'abandonnez donc pas votre assurance ntimugahebe ubushizi bw'amanga bwanyu. à laquelle est attachée Abaheburayo 10:35 bufatanye n'impera nyinshi, kuko car encore un peu hasigaye agahe gato, uzoza azoza. Alléluia. Haleluya, Il revient azoza dans notre génération mu runganwe rwacu. et nous attendons son retour. Turindiriye ukuza kwiwe, Nous le vivrons. tuzobibona nk'ubuzima. Haleluya, Par notre Dieu. ntihashimwe Amen. Imana yacu. Amen. Je crois Ndizera que Dieu a parlé ko puissamment Imana yavuze n'ububasha par bwinshi cette précieuse parole mu ijambo ryayo ryera, et nous sommes son peuple.
turi ubwoko bwayo, ses élus. abatoranijwe bayo. Ce n'est pas pour rien qu'il Si parle. ku busa atuvugana Rien natwe, non plus qu'il nous ait appelés. si ku busa yaduhamagaye, si ku busa yaduhamagaye, Il nous a si ku busa fait camper donc Ya- là, à ses pieds. yemeye ko twicara ku birenge vyiwe. Ku birenge vyiwe niho twicaye ku birenge vyiwe. Turanezerewe kandi turashima kino gihe c'ubuntu kiriko kiraja ku mpera. Bakundu, Il y a une chose qui reste valable. hari ikintu kigifise Ce que agaciro. nous avons reçu, Ico twakiriye kuri we ça a une valeur éternelle. gifise agaciro k'ibihe bidashira. Turanezerwa kandi dufise amashimwe. Et pour cette parole, Kubwo ijambo ryiwe ryera nivyo twasomye. Harahiriwe, uraherewe Isirayeli, urahiriwe shengero. Guhera ku ntango Imana yitwararitse abatoranijwe biwe, yarabegeranije igihe cose arababwira. Baciye mu bihe bigoye nivyo, ariko niko byateza kumera no mu gihe cacu niko biri. Turahiriwe, turashima. et quoi qu'arrive, Uko bigenda kose nous voulons turagomba faire confiance à Dieu, kwizigira Imana, persévérer, tubandanye, car ça c'est justement kuko la chose la plus importante. ico nico kintu gihambaye. Nous persévérer Duha- dans la foi, tubandanye twihanganye mu kwizera, mu kwizigira Imana yacu. Uno munsi iryo jambo de Jean 14 ndarihawe muri Yohana 14, disait aho umwami wacu Yesu yavuga abwira abigishwa biwe igihe yagomba kuva kuri ino si, yabahaye ano majambo yo kubaremesha ati ntimutinye, vos cœurs ne se troublent imitima point. yanyu ntibabare, Croyez en Dieu, croyez aussi mwizere en moi. Imana nanje C'est munyizere. justement ce jour Ni muri ino minsi que rero nous devons dutegerezwa le croire, kumwizera, car il est kuko yabaye byose muri byose en nous. muri Que son twebwe. nom soit. Izina ryiwe rishimwe rishigwe hejuru. Je vois que nous avons aussi Turagomba gusubira gusenga. Hari imitwaro hano kwa bene data n'abashiki bacu bo muri Ferrand. Turagomba ko iyo mitwaro yose tuyizanira umwami. Arazi ibintu byose, ashobora gukora ibintu byose Et lui, il neza. peut faire tout. Twe ntacyo twoshobora, ariko wewe byose arabishoboye. Uko niko Lui apporter tout. tugomba kumuzanira byose, tumubwire byose. Entends prier. Twese hamwe dusenga. Père céleste, Data wo mu nous te ijuru, remercions de nouveau encore turagushimiye kandi twese hamwe mwana, pour ta sainte, kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro. ta parole. Ijambo ryawe, Ta parole est bénie. ijambo ryawe rirahezagiye, ryama rihezagiye, rizoguma rihezagiye. Umuntu wese aryakira abahezagiye, Depuis le commencement, guhera ku ntango gushika ku mpera, du premier au dernier, kuwa mbere n'uwa nyuma. Oh mana, turagushimiye kubwo kuba kwawe hano. Turi kure, tu es présent. uri hano. Et ainsi nous t'adorons. Uko rero turagusenga, Demandons turagusavye pour nos bien-aimés frères et sœurs, kubwa bene data n'abashiki bacu bo muri pour Ferrand, la sœur kuri mushiki wacu et pour d'autres familles n'iyindi qui miryango sont dans des difficultés. bari mu bibazo. Seigneur, Mwami, tu connais les difficultés. urazi ibibazo n'ingorane, urazi ingwara. Nous prions au nom de Turasenze mu izina ry'umwami Yesu Kristo, turategetse Satani akite ave muri ubwo bugingo, ave. faire toutes choses. Accorde Urashoboye gukora byose mwami, utanga ukwidegembya kuzuye. Turagushimiye kubw'igikorwa cyo kuducungura, turagushimiye kubw'ubuntu n'ubwizigirwa bwawe mwami. Ndagushimiye kuri bene data bose n'abashiki banje bose n'abaje bose. Oh Seigneur, Oh mwami, tu accorderas à chacun de ushobore guha umwe wese ibyo akeneye de ta grâce. mu mwuzuzo w'ubuntu bwawe. Tu ne les laisseras pas repartir sans être Ntureke ngo bagende utabahezagiye hano hantu. Mwami, ndagushimiye, ndagusenga, nous ton ndashima izina ryawe ryera. Haleluya, Alléluia. haleluya. Loué soit Dieu. Nihashimwe Imana, Loué soit son Saint-Nom. nihashimwe izina ryayo Qui ryera, est au-dessus de tout nom. riri hejuru y'amazina yose. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya, kubwiza. Haleluya, Alléluia. haleluya. Amen. Amen, Amen. amen.